Yasirika ndabaramutse cyane wewe mwese mukomera dukurikirana kuri linoxtv twiza ko mamu meze neza cyane aho muri hose nkuko mubibona kuri micro nanje meze neza kandi cyane ndashima Imana hama nijina jinera muri kumwe ndabaha ikaze kuri linoxtv ndabasaba gukora subscribe like canke share usheko na commentaire utubwire uko wabonye ikiganiro amasanamu canke n'umutumire turi kumwe turaza kuyaga vyinshi maze kumva vyinshi mu byo tuza kuyaga n'umuririmbyi araza kutwidondora araza kutubwira vyinshi kubijanye na kariyere yiwe y'umuziki nibaze yuko muza kubana natwe muza kujyana natwe ibihe vyiza cyane ico two gusaba ubwa mbere ugikora ukibona kino kiganiro nuko ukora partage ukakirungikira n'abagenzi bawe hama bakakibona like ukadutera intege yes ndabaha ikaze rero antuka nivyo ahanini nta majambo menshi novuga nta bintu byinshi novuga atari kwakira umutumire wanje ni umusore kandi ndibaza yuko ari vyiza cyane kubana nawe kuko n'umwanya mwiza kugira tumumenye tumenye vyinshi bijanye nawe yes arashobora reka manze nakuramutse kwanza umeze neza meze neza gute nawe nanje meze neza urabona ko meze neza ndayibona vraiment allez merci beaucoup akabazo gatoyi kuva mu gitondo witeguye wafashe urugendo washitse ngaha anye twakwakiriye donc umunsi wawe watanguye gute gushika izi saha tugezemo bon umunsi wanje watanguye neza cane je misose mvyutse ndashima Imana ko yamvyuye and then ndakora utuntu twiwanje nyene nashimye kuvugira ngaha hama nditegura ndaza muri interview twapanze programme yes byari bimeze neza cyane gushika n'ubu biracameze neza kandi biza kurangira bimeze neza nako twamenyanyeho umve reka ndaguha ikaze kuri linoxtv bwa mbere na mbere ashobora kuturamukiza abo bariko baradukurikirana muri kano kanya salut tout le monde nitwa Kenguruka Martel ariko izina ry'iki artiste ni Young Devotion ndaje ngakubabwira vyinshi kuvyerekeye carrière yiwanje peut-être n'ibindi bimwe bivana n'ivyo baza kumbaza yasuciugira kutwibwira n'amazina amazina yiwawe n'amazina ukoresha mu muziki nivyo nagomba nsimbire ko utwidondore utwibwire uriwe exactly ku buryo n'umuntu aza kuraba ikiganiro ari ryambere akubonye aza kumenya ati naka niwe turi kumwe bon okay nkuko namenje kubivuga nitwa Martel Kenguruka kakandi subiremwo zina ry'iki artiste ni Young Devotion mu ndirimbo zanje nkunda kuvuga ngo isi Young Divo urumva ukanukumvise directement ucumenya ko ari jewe hama wondiwe ndi umusore nko wabivuze narahejeje kaminuza bamugaskebuye eko bon ibindi bivana nibazo muza kumbaza ndaza kugisha bakugira tubamenye bon ego nivyo nyene au fait navuze ko mba mugaskebuye navuze ko nahejeje kaminuza navuze yuko sanzwe ndi artiste nyene ndirimba rap hip hop kunyene niko narinkenere nga wari wasivye ko wari wagashenze ko neza okay au fait sanagashizemo kubera nkora imidiho yose gusa rap niwo mudiho wanyespiye ubona tanguye gukora ndi mu rapper mugabo ndaririmba n'indi midiho n'ikindi kintu sanzwe nkora ndandikira n'abandi ba artiste bavyita ghostwriter mu congereza ndi ghostwriter ndandikira ba artiste sinkunda benshi ne bakunda kuvuga ko nabandikiye donc urumva wandisha na problème ushaka kuvuga ko ari wavyanditse naco mintwa nivyo uratubwiye yuko uri mu rappeur uri mu musicien niko kazi kawe usanzwe ukora canke urafise n'ibindi bintu usanzwe ukora ku ruhande apa yo gukora umuziki bon à part yo gukora umuziki nanavuze ko nahejeje kaminuza ubu unye ku muno mwatwo turayaga ibindi bintu no bamvuze nkora novuga ko ari tu business twe wanje sindatuvugira ngaha anye à part ivyo naho narakoze no mu ONG like l'année passée narakora muri ONG y'ibintu vya protection de l'enfant ariko ubu unye sivyo ngikora
ubunye nafashe ingingo yo kwikoncentra cyane gose kuri carrière musicale hamwe n'utwo tu business tundi. Urakoze cyane ariko turacakeneye kumenya byinshi kuri wewe. Urashobora kutubwira ingene watanguye music kuko turabitwara urugendo rutoroshe. D'abord kuvyinjiramo bibi bintu bikomeye cyane, kubibamwo bikaba ibindi bintu bikomeye cyane bigoye cyane, nawe urabizi. Rero wamenye gute ko ufite iyo mpano yo kuririmba havu imbere yuko uza kuducishirizamo gato utwatse kugira tugire mood? Watanguye music gute? Bon, bwa mbere na mbere natanguye kwandika neza na neza mu mpera za 2013. Ukiraho nyene utubwiye kwandika film, kwandika imiziki, gukompoza indirimbo, kwandika iki? Kwandika indirimbo. En fait kwandika film no kwandika ibitabo nasanze biri très différent cyane no kwandika indirimbo. Urumva je ndikuvuga kwandika indirimbo. Rero natanguye gukompoza indirimbo mu mpera za 2013 ngiye kwiga kuri lycée du Lac. 2014 niho twaciye dutangura gusohora imiziki, nari mu mugwi witwa GMG, twari abasore bane. Kundi rero nabitanguye avant iyo 2013 narakunda kumviriza cyane imiziki y'abarapeur bo hanze, ba Lil Wayne, ba 50 Cent, ba Eminem, bajya barapeur bose muzi ba kera, ba Dr Dre. Narabumviriza hama indirimbo zabo nkumva ndazifata ku mutwe n'ingoga, atana effort shizemo. Une fois, deux fois, trois fois nkaba nayifashe yose ku mutwe. And then comme nanifse abagenzi bankurira gatonya, abagenzi ba grand frère wanje ibiki. Entre temps grand frère yari yatanguye kuririmba 2012. Grand frère yitwa Nanga Devotion, yari mu mugwi witwa Overdue Team. Barambwira ngo grand frère wararirimba n'ibiki, nanje ko iyo mpano nanifse yo kuza ndafata indirimbo ku mutwe iziri vyoroshe. Ku ishuri kuri lycée du Lac baguma bancokoza ko ara grand frère baramuzi, baguma bambwira ngo none wewe gute grand frère wawe arapa kujya mugabo wewe utaraduha ibintu na rimwe. Bon, camvuga okay, reka nanje fata umwanya nandike. And then ndandika ibintu nanditse ndabikompose ndavyumvisha abagenzi banje. Acavuga agiye manu urabizi manu uraguma wandika bro, urashobora gutera imbere. Acavuga okay, tunangora kwandika uko nguma nandika ngoma ndabikunda, bitera binyinjiramwo sana ebana ndabikunda vyatari. And then turakreyo umugwi witwa GMG. Entre temps kuri lycée du Lac hariyo club, urabizi ibintu byo mu masecondaire vendredi vy'ama club, hariyo club yitwa Rap Nation, niyo naciye njamwo ndahura n'undi mugwi w'abandi barapeur turamenyana, baza barambwira utuntu tumwe twerekeye rap n'ibiki. And then banatanguye music. Wigeze kumbaza ngo urugendo kubigumamwo kubibamwo bimeze gute? Kubibamwo navuga ko byari bigoye kweri, kubera first of all urabizi muri culture burundaise yacu artiste ntibamwakira cyane gose nk'abandi bantu. Muhira ntibabikunda ko ndirimba, urumva bavuga ati wewe iconcentre wige uheze amashuri hama peut-être ni waheza université uzoja mu vy'umuziki. Mugabo nanje ko umuziki wari wamaze kunjamwo, namaze kubikunda cyane gose, vyarasiko ndabiheba cyo tubana gutyo onye batabikunda, nanje ngoma ndabikora. Gusa Imana ishimwe ubunye barantahuye, ubu ni bon ndacaririmba kandi ebana nzoguma ndabaha ibintu bimeze neza ngira gushika mfuye. Yes, Young Devotion ndibaza nuko nyene watanguye umuziki ryari mu mwaka uyuwe? 2014 niho natanguye kuririmba bien sino mu mpera za 2013 nariko ndavyinjiramwo. 2014 niho natanguye neza cyane. Umunsi wa mbere uja muri studio, umunsi wa mbere winjirayo vyari bimeze gute? Umunsi wa mbere ninjira muri studio kasubira inyuma imyaka 8 ndavyibuke. Bon, narifise ubwoba, mugasi nifise ubwoba sana kubera urumva yari studio yari sanzwe iri muri quartier mbamwo, kandi bari bafitiye un peu de respect kubera bari babizi ko grand frère wanje nawe ari artiste. Urumva baramfashe neza, kandi ico gihe studio zari zizimbutse cyane, twari ha 20,000 francs.
twari ha 20000 francs ndibuka yuko kandi twakorera tugitangurana twakorera ku instrumental y'ama téléchargement twatereshaje kuri YouTube gacu ugenda muri studio karirimba ndibuka twari bane twarakusanya 5000 adukweza 20000 twatugana muri studio and then umunsi wa mbere banyakiriye fresh byari bimeze neza gusa ndibuka yuko sinakunze cyane mu producer twako turakorana kubera yaramenyereye gukora ibintu vya gospel natwe twari tuzaniye ama hip hop za Lil Wayne zande umego twako turamucanganya ukuntu gusa sino yari experience iryoheye cyane nararyohewe ndibuka no muhira barambajije uvuye he arabahenze sinabwiye ko mvuye muri studio kubera ko ni batari bwagutahure batari bwakwemerera yuko uja muri music cyane n'ubundi ntihari bwana kandi ntibari bwana bimenye ko ndirimba deja urumva naye ndabizi yuko batazobifata neza kubera abavyeyi murayaga ubuzi ivyo bakunda n'ivyo badakunda urumva ico gihe bagiye kubimenya ko ndirimba hacengera nk'imyaka 2 ndirimba 2016 gutyo no bagiye kubimenya ntanguye ebana kwiyemera ati je mama ndumurapere jewe batanguye nyene kubibona sino ava narababesha sana mvuye muri ibi mvuye aha mvuye siga ndabwira ko mvuye mu kuririmba Yes ndumva ko haciye imyaka itari mikeyi utanguye rap urugendo rwawe rwa rap gushika kuri no mwanya wobugeze ku bikorwa bingana gute nk'ibintu umuntu yovuga ati iki kintu ndakibonamwo young devotion kugera kuri no mwanya ngerageje kwestima kandi abiharura hanyene ku TV wavyumva muri GMG twakoze indirimbo 5 twakoreye hamwe mvuye muri GMG na change muri overdue yari mwe imigwi ibiri hariyo umwe witwa Ogang n'undi wo hejuru witwa overdue team Ogang yari nka overdue junior twakoze indirimbo nyinshi zigera nko kuri 12-13 gutyo and then overdue ndayivuyemwo canja mu mugwi witwa Lowland Africa ubu tugeze ku indirimbo 18 muri Lowland Africa naho twarasohoye indirimbo nyinshi zigera kuri 6-7 n'ama featuring yaba Majisho Cypher ibiki donc zose hamwe n'indirimbo zishika kuri 25-30 ashaka kuducishizamwo imwe muri zo tukumva uburyohe yego okay bon katutwa nige numva ko ndimvira ko ndabaha ko baryohera okay it's young divo again umwami w'imistari in the realest in the game the kuri mark kuri style ya Tupac is notorious B.I.G. back I'm the man okay back muri 24 nkitangura rap and vyari dad opponent mugabo hamye samada guys bafuasa nafashe mic bashaka vya nkome gushika n'ubu nega ntibatahuriza indomira bacanga y'imirongo naho ndabaha basome they don't understand kuva kera tira this moment they don't know me keep talking I don't care about the comment tivyo bivugisha what I decide to show him ndabumviriza afise ngira bamuhora dread nanje bamuhora swag bavuga menshi but I got the same question ninde arapa nka devotion abikora biri clean bikaza biryoshe bikaryohera bose the power and the boss I'm the best of the best is a man in his boss yeah running his boys and me starting my toys daikinisha nka dirija kanga yakos bahora bavuza rap y'ibishit my bro moga young devotion I am here my bro it's young divo young bro kurenze none thanks sana kweli thanks je no ubona ko nenanyoye byatarika ugira gusha anyi bari muri mood uko babiri kose ibintu byose umaze kuvyinjiramwo uba wiyemeje kuvyinjiramwo uba wiyemeje kugwana n'ikintu cyose ushobora guhura naco wowe hoba hariho nk'intambamyi canke ibintu bitari vyiza byaba byaragushikiye ukabona nyene yuko bishobora kuguca intege canke bishobora kugusubiza inyuma byo bari nk'ibihe ikintu ca mbere navuze nakivuze ubwa mbere uri ukiba mu muryango ukiba kwa papa na mama hama ugakora ivyo badashaka gukora iyo kirakubera intambamye cane wari urumva byarafashe igihe nubwo babimenye ko ndirimba byarafashe igihe kinini yinya kugira abantu ahure bavuga ati okay twarabyaye mu artiste nta kundi nuko nyene bimeze urumva iyo myaka yose nabikora batabikunda twamaturuko turashwana kubera ivyo onye donc iyo yabaye intambamye ya mbere and then indi ntambamye ya kabiri
ni image urumva uri umu artiste hariyo image bagora n'ukuntu nambaye ibiki abantu mu kibano babona umengo uri umuntu w'umuvayu babona umengo uri umuntu w'umunywarumogi bla 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 ibintu nk'ivyo vyose urabizi nawe donc nivyo byarambereye intambamye gatonya kubera nkuko nakubwiye nayize universite mvuga ati nzorondera akazi hama ndonka amahera yo gukora umuziki n'ibiki vyose donc hariyo ubuzi bumwe nagenda bura kubera iyi image yanje iki artiste n'ibiki bon novuga ko izo arizo ntambamye zibiri yindi novuga nuko ko nyene atabantu benshi bagusupportinga ubwa mbere ugitangura il faut yuko wewe nyene wipambanira wewe nyene ukironderera amahera wewe nyene ukironderera promotion y'umuziki izo zose ni intambamye nagenda hora nazo hari na zimwe tugira n'ubu nk'ivyo vyerekeye ama promotion n'ibiki vyose ni intambamye mugabo ko intambamye bavuga yuko ziragukomeza ziraguhindura mentality yeye ariko uko biri kose haba hariho kuko urumva ko ari ibintu mazemwo imyaka myinshi ko biri kose iyo myaka yose hariho nk'ikintu woba warakuyemwo ciza ibibi birahari n'ivyiza birahari nk'ikintu ciza wewe wovuga ati kino kintu vraiment narakibonye mu muziki wanje narakibonye muri rap narakibonye mu kazi kanje nkora ni nk'iki bon ikintu cambere novuga ciza canke nk'ikintu wahungukiye kuva winjiye muri music bon kuva ninjiye muri music first of all narahakuye abafans narakuye abafanzi benshi baranyereka urukundo kuri Facebook, Instagram, WhatsApp hari n'abantu mbona banyandike kuri WhatsApp tano bonzi and then muri urwo rukundo banyeretse nace ndakura n'ama connection aguye ko sanzwe fise n'utu business tumwe nkora urumva kubera umuziki wanje n'ibiki hari abantu twagiye turayaga turamenyana kubera umuziki wanje hama tusanga tuko turakorana n'ibindi bintu atari umuziki biriko biranteza imbere mu buzima and apart ivyo narakuye n'uduhera amashow ibiki ivyo nakubwiye ko nandikira indirimbo abantu narakuye amahera hama ikindi kintu novuga kuri jewe no kwita yuko ari ciza cavuye mu muziki wanje nuko hari indirimbo zimwe naririmbye sanga ziriko zirahindura abantu mu mutwe like zirabafasha ko bonye hari indirimbo naririmbye yitwa Forgive Me ariko ndavuga ibintu naciyemwo ubuzima naciyemwo bujanye na adolescence nibiki ibintu usanga uri kuracamwo utazi uri kuraja kubera kujana n'abandi nibiki iyo ndirimbo naranose ama feedback menshi cyane y'abantu bako barambwira yuko yabakoze ku mutima like ayumvirije aca yibona wenyene umengo ndiko ndirimbo ubuzima bwiwe and then ndafise n'izindi ndirimbo naririmbye kwa ndakunda kurimba ibintu vyerekeye indoto ama rêve yo kuririmba nibiki aba artiste rero menshi bakiriko baraza baba rappeur cyane bari refera kuri musique wanje kugira nabo bagume bakora batera imbere urumva musique wanje irabatera intege ico novuga ko ari ikintu ciza nakoye mu muziki wanje uko biri kose uratubwiye ko urafise indirimbo waririmbye indoto mbega wewe woba ufise indoto iyihe hoba hari ahantu wumva ushaka kwibona mu myaka iri imbere kubona abandi bajene mu ngana kubona igihugu canke kubona urundi rwaruka dumwe hari aho wumva ushaka gushika cane gose fise je indoto mfise abantu bamwe bavuga ko ari indoto y'ibisazi gute like kubera shaka kugera kuri niveau international apana niveau national apana ngo ndi mustari ngaha mu Burundi ngo baranzi mu cankuzo ngo ibururi bla 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 yego nivyo ni vyiza ariko ndakeneye kumenywa mu kwisi yose ofete nk'abandi ba artiste dusanzwe tuzi bajya nyene bajya nakubwiye ko banyespera nkitangura hama apari ivyo kuba international ndakeneye guhindura mentality y'abajene ndakeneye yuko abajene bafise ikintu bumva bakunda canke barahawe impano mu buzima bayikorere batigite ebana bakora ibishoboka byose ugira iyo mpano indoto yabo bayishike ko baciye muri iyo mpano yabo kuko ngaha mu Burundi cane muri culture yacu mengo turafise ukuntu twitinya hageze gukoresha impano
urumva rero nanje ivyo ndashaka kubikura muri mentali ndakeneye ntera imbere cyane tellement que n'abantu bose bazovuga bafise impano ati jewe nanje nzoba nka Young Devotion kuko nawe n'umurundi turazi aho yavukiye turazi aho yakuriye turazi aho yaciye urumva nanje bizokunda ndakeneye kuba inspiration mu bajene iyo ndoto ni nziza cyane kandi turizera yuko nta muntu n'umwe afise umwete afise ishaka akora ngo vyanke ko atera imbere twese twama tubona abantu bateye imbere kubera ko bakoresheje impano ziri muri bo kubera ko novuga bumviye mbere n'ababasumba canke akavuga ati uyu muntu akora ikintu ciza reka ndamurabireko reka ndamurabireko ngira ikintu ndamukuyeko anyigishe anyubake mu buzima yesi mu kurangiza ikiganiro nk'akamotera uburundi gwaruka canke muri rusange umuntu wese yoba ariko aradukurikirana mwaka kanya ni nk'akahe akamonotera first of all gwaruka nobabwira yuko nyemba ufise impano uri sûr ko ufise impano kwanza ubwa mbere banze wishiremo yuko iyo mpano ni Imana yayiguhaye ishaka yuko uyikoresha rero ico kintu ni wagiconsidera uzocushana mu mutwe yuko urumva nyimba Imana yaguhaye impano ntizokureka izo gucisha mu bintu bigoye bien sûr kugira ushobora kumenya ukuntu ukoresha iyo mpano yawe uyikoreshe neza ntigutwara mu bindi bintu bizotuma urogreta mu buzima so rero nyimba ufise impano uyikorere cyane ebana wizere ibintu bizogenda neza si impano yo kuririmba gusa ariyo yose abantu bafise impano zo gucapa ari abantu bafise impano zo gutamba impano ni nyinshi cyane sinoziheza rero nyimba ufise talent ebana ndaguteye intege cyane uyikoreshe izovamo ikintu umunsi wewe utiteze uzobona ibintu bigenda neza akamonotera abantu bose bariko baradukurikirana jewe nitwa Young Devotion ni YXNG Devotion muje kuri YouTube yanje mugire follow mugire subscribe na Instagram Facebook hose nuko nyene kugira ibikorwa vyanje muze murabikurikiranira hafi na TV online turiko nayo mugire subscribe Young Devotion reka ndagushimire cyane urakoze wakoze kuntomera n'undi munsi nzogaruka subire mvuge ivyerekeye muziki wanje n'indi migambi ifise ndakwifuje kuba ndamutera imbere ko ndumva ko ufise indoto nziza cyane ariko si ibisazi urazi wovuze ngo si ibisazi peut-être twana ufise izindi ndoto mugahare abantu batinya gukurikirana indoto zabo nukuri ndaza abantu benshi bafise indoto mugabo babihevye birirwa baratonda ku kazi batari à l'aise ibintu bitameze neza so urakoze cyane ibintu bizogenda neza inshallah Yesa reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuva mu ntango y'ikiganiro gushika n'ubu turangize turabakunda cyane mwavyumvise mwanabibonye n'uwo twaye turi kumwe ni Young Devotion antuka batubwiye byinshi twizera ko mu byo twavuze wewe uri kuradukurikirana ntihobura n'ibice bikeyi kwijana ukuramwo ntihobura n'akantu usigarana nawe reka ndabashimire cyane kuri micro yari Jinela nari imbere yanyu inyuma ya kamera turi kumwe na Alain umukameraman abikora neza tuma amasanamu abashikira ameze neza cyane reka tubashimire cyane tubifuriza kubandanya muroranirwa mu vyanyu no mu banyu ciao ciao